tumanze dushimira Imana yo mu ijuru yatugiriye neza mu mubumbe w'isi tubamwo, ikaduha akanya nk'aka kugira ngo dushobore kuganira amajambo y'Imana. Aha duherereye turashima Imana, tukaba turi kumwe n'umuryango n'aho abana tutabana bari mu yindi leta, ariko bantumye ngo ninashika ahantu ngo ze ndabatangira intasho, none nazo nyene nimuzakire mu izina rya Yesu. Amen. Rero tubashimire namwe mwadutumiye, mwaduhaye ikaze iyi platform tuganire amajambo y'Imana, tuganire icyo Imana yashize ku mutima wanje maze iminsi ndiko sesangura kandi amajambo y'Imana muri iyi minsi. Hanyuma rero umuntu akagenda araraba icyo umwami yashize ku mutima cyangwa icyo Imana kiravugana nawe. Dusome hajya amajambo y'Imana muri Yosuwa ushobora kuba ari ijambo wavyutse usoma mu gitondo, canke ushobora kuba warasomye ejo canke muri iyi ndwi, ariko ijambo ry'Imana ni ryiza. Yosuwa igice ca 15. Igitabo ca Yosuwa igice ca 15 turasoma hajya ku murongo wa 16 manuka kugeza ku 19. Turasoma mu izina rya Yesu. Karebo aravuga ati umuntu azotera Kireyati Sefari akahanesha, nzomushingira umwana wanje Akisa. Otiniyeli mwene Kenazi murumuna wa Karebu arahanesha, araheza amushingira umukobwa wiwe Akisa. Maze agishikiye umugabo wiwe aramwinginga ngo asabe sitongo. Akisa ava ku ndogoba yiwe. Karebu aramubaza tugomba iki? 19 rero aramwishura ati ntabarungabire ko wandungitse mu gihugu cumye, mpana amariba y'amazi. Nuko amuha amariba yo haruguru n'ayo hepfo. Umwami Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Umwami Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Amen. Ngomba rero twibukanye no twibukanye amajambo y'Imana. Amajambo y'Imana ni meza. Ngomba twibukanye uyu mutwaro. Aha ni nko mu gisagara canke ni nko novuga ni muri eta ya Hebroni. Ahantu hari hagumye na Yosuwa yari yabwiye Karebu ati hajya ahantu haragumye sinzi ko hashobora. Nico gisagara kinini cyari muri iki gihugu bari bafashe Cikanani. Yosuwa aramubwira Karebu ati hajya ahantu sinzi kuzohafata, ariko ni wahafata ngujane n'Uhoraho. Uhoraho ajane nawe. Ariko kuko Karebu yarafise amasezerano y'Imana, Bibiliya iratwereka neza ko yagiye aragifata, arahafata, hanyuma haca hebukira we n'umuryango wiwe. Hanyuma rero bahashitse arabona ko ari igisagara ciza cane, arabona ko ari igisagara cubatse mu buryo bukomeye, maze ngo acabwira agira umutwaro. Uwo mutwaro acawubwira se ati warakoze kuko wandungitse mu gihugu gihambaye nka kirya, ariko ndafise umutwaro. Kirya gihugu nta mariba gifise, ntabara umpa amariba yo haruguru umbe nayo hepfo, mpa amariba. Iryo niryo jambo ngomba ko uyu munsi nsubira ndakwibutse, gusaba amariba. Nagomba ndakubwire wewe uri mu mubumbe ahariho hose uri. Hari abo tumvise bari muri Aziya, abari mu Iburaya, abari muri Amerika, abari muri Canada. Yemwe uravye igihugu urimwo urabona ko ari igihugu ciza paraporo yaho twaje tuva. Urabona ko hirya no hino ari heza.
mugabo nagira nakubwire muri iki gihe saba amariba, saba amariba, hakenya amariba, hakenya ibyotunga imitima yacu. Uyu muntu ahashitse aragira umutwaro ati yemwe ahantu ni heza cyane, ahantu ni heza ameze neza, ariko hari ikintu kibutse, nta mariba ariho. Yewe muntu uri mu Bufaransa urabona ko ari igihugu kimeze neza ukigabishije, ariko hari ikintu kibutse, habuze amariba. Amariba, bwira Yesu muri iki gitondo harabuze amariba. Yewe jewe ndi hano muri Amerika naraharavye hirya no hino, ndumva mfise umutwaro wo kubwira mpwemu yera ntabaza amariba mpwemu. Harabuze amariba yo mu mutima, harabuze amariba yo kuvomamwo, harabuze amariba ya mpwemu yera. Uwo niwo mutwaro twari tumaze iminsi n'ubutwo turasengera. Mana duha amariba, rondera amariba yo mu buryo bwo hejuru naho mu buryo bwo hepfo. Mana isubire kandi iduha amariba. Ibihe twamanye, ibihe twari dufise, turakeneye amariba muri iki gihe. Wowe uri mu gihugu icyo ari cyo cyose urimo, urabona ko humye, urabona ko humye, ariko abantu barashika ahantu ntibagire n'umutwaro, ntibagire n'icyo basaba Imana, ntibagire n'icyo babwira Imana, ntibagire n'icyo bamenyesha mpwemu yera. Mpwemu yera mubwire, arazi yuko aho wanyine uhagaze harumye, arazi ko hajya ukorera harumye, harazi ko hajya uba harumye, ariko mubwira uti ntoborera amariba, ntoborera iriba nonywa komana muri iki gihugu. Arazi ko ibiguhamagara ni byinshi, arazi ko ibikurondera ni byinshi, ariko gira umutwaro ubwire mpwemu, igihugu wanzanyemwo, igihugu ndimwo, ndakeneye amariba. Yesu nashimwe, Yesu nahabwe icyubahiro. Amen. Mubwire uti ndakeneye amariba. Ntuhava uraba amafaranga cyangwa uraba ibyo winjiza cyangwa uraba ibyo ufise, ariko igihugu tugezemwo, igihugu turimwo, ndiko ndarira mbwira mpwemu ndakeneye amariba. Subira kandi usendanisha amariba muri gihugu, subira kandi umpe ibihe byiza byo kuronka amariba. Imana yo mwijuru niyumva uyo mutwaro akisa ngo agira umutwaro wo kubwira se, igihugu nahari ciza kirumye, kirumye, ndasavye amariba Mana, ndasavye amariba Data, kuko se yarafise vyose, se yashobora kumugabira vyose. Natwe dufise Imana itugabira vyose twifuza, ariko nitwagira umutwaro. Mana suka amariba. Aha muri North Dakota sinoshobora jenyene, aha muri North Dakota ibihamagara ni byinshi, ariko ndakeneye mpwemu yera. Ndabiririra ijoro, nkabirira umutaga, mpwemu yera nk'amariba. Subira usuka amariba nanje, nsubire kunywa, nsubire mu bihe byanje, nsubire mu myanya yanje. Tugomba rero muri iyi mwanya muto tuvugane ku vy'amariba. Ndagomba vuga ibintu bitatu gusa canke ibintu bine, sinza kubatevya, hanyuma tuhave dusenga Imana. Umutwaro wa mbere dusome hariya muri Yesaya. Yesaya, sinzi ko mu nyumva bene data muri hirya no hino. Yego. Amina. Yesaya 44. Yesaya 44. Ndasoma ku murongo wa 3 n'uwa 4. Niwashaka nsome n'uwa 5. Yesaya 44 ku murongo wa 3, ico ni cambere. Kuko nzosuka amazi ku gihugu gifise inyota, n'imigezi kw'isi yumye. Nzosuka mpwemu wanje ku ruvyaro rwawe, n'umugisha wanje ku buzukuru bawe. Bazomera hagati mu vyatsi nk'ibiti bimeze iruhande y'inzuzi. Umwe azovuga ati nduwuhoraho, uwundi azokwiyita izina rya Yakobo, uwundi azokwiyandikira n'ukuboko kwiwe ko ari uwuhoraho, yiyita izina rya Isirayeli. Imana yacu nihabwa icubahiro. Amen. Nzosuka, umva, iki ni ikintu ca mbere kinini kiri mu mutima wanje, kuko nzosuka amazi ku gihugu gifise inyota.
Mana ntihabwe icubahiro. Igihugu gifise inyota. Ico ni ikintu abantu muri iki gihe bakenye. Abantu barakenye inyota. Nyota yo kurondera Imana, nyota yo kwegera Imana, nyota yo kurondera kugororoka. Igihugu gifise inyota, umutima ufise inyota. Bene data, turakeneye kuba mu bihe byo kugira inyota y'Imana, tukagira inyota y'ivya mpwemu yera, tukagira inyota y'ivy'ijambo ry'Imana, tukagira inyota yo gusenga. Nzosuka amazi ku gihugu gifise inyota, nzosuka amazi ku gihugu kinyotererewe, umutima unyotererewe, umutima undondera, umutima ungomba ngo naho uzoba mu gihugu cumye nzohasuka amazi muri ico gihugu. Ndakwifuriza ahantu hose wicaye, ahantu hose uzoba uri, gira inyota. Amen. Gira inyota. Abantu bo ngaha naragiye ndaraba hirya no hino, mbona abantu bariko barirukanga n'ibintu bita amashift. Abantu birukanga no kuhiga amafaranga. Abantu hari n'igihe bamwe bapfa kubera uburuhe, kubera amafaranga, avuga ati amafaranga ndayakeneye, akagira inyota hanyuma akaca yasiga. Nkabwira abantu no mu rusengero, muragira inyota yo kurondera Imana, muragira inyota yo kusesangura ivy'Imana. Mpwemu yera azobasuka kw'amazi, mpwemu yera azotududubiriza ko ikintu citwa imbitsi. Bibiri ivuga ngo n'abana bacu bazomera nk'ibiti bitotahaye. Abana ntibashobora gutotahara abavyeyi tudatotahaye. Nukuri ntimuze murondera ivyiza ku bana bacu bitatugaragara ko twebwe ni twebwe nkomoko y'ibintu vyose. Ndakwifuriza muri iki gihe aho nyene uri ni mu vyo urimwo, gira inyota. Gira inyota yo kurondera Imana, gira inyota yo kurondera ivya mpwemu yera, gira inyota yo gusesangura ivyanditswe, gira inyota nka kurya umuntu agira inyota y'ibindi. Ariko cane cane ndabifuriza muri iki gihe umuntu wese agira inyota. Inyota yaraheze. Cane cane abantu bashitse mu kintu citwa ngo hari amafaranga, ngo ibihugu birateye imbere, ngo nta myanya iri, ugasanga abantu baranyuranwa. Ariko abantu ntibagiriye inyota yo kurondera Imana. Nabwiye abana biwanje ntimushaka kubaho. Uyu munsi nagoma ndabaha itegeko, twicaranye n'umupasiteri ngo twaha itegeko, hari umunsi wo kutarya. Mumenye ko ku munsi wa mbere nta kurya, turondera Imana. Ni twebwe turi muri iki gisagara, namwe muri ico gisagara, tubahaye itegeko yuko atakurya ku munsi wa mbere. Munsi wa mbere no kurondera Imana. Kandi aho birashoboka kuba bataba bavyumva neza, birashoboka kuba bigumye, ariko uko ushoboje ukore bita. Ariko nkoti itegeko mu rugo tutegerezwa kugira umunsi twifatanya na mpwemu yera wo kugira inyota yo kurondera Imana. Bene data, nimutafata izo ngingo, munafata ingingo no mu rugo rwiwe, itegeko turondera Imana. Umuntu abikunda atabikunda, ariko akaba yiha iyo nyota. Bibiliya rero ivuze ngo igihugu kinyotewe, igihugu kinyotererewe jewe. Nimwanyotererwa Imana, nimwanyotererwa mpwemu yera, azobasesekaza ko amariba. Abaha amariba yo mu buryo bwo hejuru, abaha amariba no mu buryo bwo hasi. Mutotahare mu gihugu. Bibiliya ivuga ngo yamuhaye amariba ngo aca atotahara mu gihugu, aca agubwa neza mu gihugu, kuko yari afise inzara, kuko yari afise inyota. Muri ibi bihe hari abantu bakenera ibitangaza bitandukanye. Igitangaza ca mbere nuko wokumvira ingiba, nuko wokumvira inyota. Iyi nyota ikabiragira muri twebwe bantu b'Imana. Ntaco bitwaye aho uri hose, nta hantu na hamwe hagumye kiretse utari kumwe na mpwemu. Ariko mpwemu yera arashobora korohereza umuntu. Nzosuka amazi, nzosuka mpwemu ku gihugu kinyotewe. Ico ni ryo ngwara ya mbere dufise, kutanyotererwa ivy'Imana.
je nabwiye abantu none ko twe turi abantu b'Imana, Imana ikaba yaraduhaye mpemu yera, kubera ko umuntu atobaho yumva icyo mpemu ariko aravuga, umuntu akava mu ruhagarara, umuntu akava mu bimugora, umuntu akava mu biteye uruhagarara mu muryango, umuntu akaba ahantu yumva ko mpemu adushigikiye, mpemu ari kumwe natwe, nuko tugira inzara, nuko tugira inyota, tukamugirira inyota, ni mpemu turakugirira inyota. Habe niyo tugiye kuryama, namye niko ndasesa abantu, niko ndatwenza abantu, niyo tugiye kuryama, niyo tuvyutse mu gitondo, ntekereza kubaza umudamu nakambaza hari ico mpemu yavuze muri iri joro, hari igihe avyuka avuga ati mpemu yavuze, tugaca dusesangura ico yavuze, nanje nagira ubwo buntu mpemu yavuze, tugasitwe nituvyuka nk'inka, ntituvyuka nk'impene, tuteza kuba à l'écoute du Saint-Esprit 24 heures sur 24 heures. Uri muri siporo, mpemu nuguruye ugutwi, vuga. Umuntu ari ku kazi, mpemu nuguruye ugutwi, vuga. Umuntu agiye kuryama, singiye kuryama nk'inka, ngiye kuryama nk'umukozi, mubiri wanje uraruhutse, mpemu vuga. Mpemu vuga. Abantu bakabaho kumva ijwi rya mpemu yera, nzosuka rero amazi ku mutima ufise inyota. Ndakwifuriza kugira inyota muri ibi bihe mu izina rya Yesu Kristo. Gira inyota ya mpemu yera, kuko mpemu yera ni real, ariho aravuga, akaganira n'abantu, akagendera abantu, akaganiriza abantu, abantu bakaba muri sécurité du Saint-Esprit. Kubera iki? Kuko bafise inyota. Abwiye nta mukozi w'Imana ashobora kurya iminsi indwi kundwi, umuntu ashobora guhagarara muri iki gihe. Haragira igihe umuntu akiba umubiri, hari igihe umuntu akaboha umubiri ukawushira mu buca, hanyuma mpemu akaduga. Impemu ikaduga, ijambo rikaganza muri twebwe, hanyuma tugaca tubaho tutagira ubwoba, tugaca tubaho tutagira uruhagarara, tugaca tubaho twidegembya ku bwa mpemu yera. Gome umuntu amaze iminsi ariko arirukanga, ntibyari bibi. Umuntu amaze iminsi afise ibifatire, ntibyari bibi. Ariko ndagoma muri iki gihe c'iherezo, tugira ibihe dufatirwa na mpemu yera. Mpemu yera tubwira ibihe bigeze, mpemu yera tugendere, mpemu yera tuganirize, dusubire kugarukana bwa busabane na mpemu yera. Ndakwifuriza rero muri iki gihe, ikintu ca mbere, gira inyota. Ca kabiri, tugende hajya muri Yesaya 35. Bega turi kumwe? Rego. 35 ku murongo wa 5. Manuke gato. 35 ku murongo wa 5. Niho impumyi zizohumuka n'ibifamatwi bizozibugwa. Ico gihe ucumbagira azosimba nk'impongo, ururimi rw'ikiragi ruririmbe, kuko amazi azozudubiriza ahagadutse, imigezi itembere mu bugaragwa, kandi umusenyi uhiye uburimbi uzohinduka ibidengeri, n'ahagataye hazocika amasoko mu bwishingizi bw'imbwebwe, aho zagandagaza hazomera ivyatsi n'amarenga n'imibe, kandi hazoba inzira y'iroro, iyo nzira izokwitwa inzira yera. Abanduye imitima ntibazoyicamwo, ariko izoba iy'abantu biwe, abayicamwo naho hobamwo ibicucu ntibazozimira. Nta ntambwe izoba, nta gikoko na kimwe c'inkazi kizoyigeramwo, ntibizoyibonekamwo, ariko abacunguwe nibo bazoyicamwo. Abacunguwe n'Uhoraho bazogaruka bashike i Siyoni baririmba, umunezero udashira uzoba ku mitwe yabo, bazobona uguhimbagwa bo n'umunezero, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizohunga mu izina rya Yesu Kristo. Mani bahezagire. Ngo niho impumyi zizohumuka n'ibifamatwi bizozibugwa, ico gihe ucumbagira azosimba nk'impongo, ururimi rw'ikiragi ruzoririmba, kuko amazi azodudubiriza ahagadutse, imigezi itembe mu bugara bw'Imana ntihabwe icubahiro. Amen. Amen. Amazi azodudubiza. Turakeneye inzuzi zidudubiza mu ndimi zacu,
turakeneye inzuzi zidudubiza mu byo tuvuga. Iki gihe hari igihe c'amajambo menshi. Paulo niwe yavuze ngo nibite bene data iyo mukoranye, umwe aba afise ijambo rya zaburi, undi aba afise ijambo z'indirimbo, ngo vyose kugira ngo vyubake umubiri wa Kristo. Harakene muri iki gihe izi ndimi z'ibigugumizi, izi ndimi zitazi guhimbaza Imana, izi ndimi zitazi kuvuga, ziba mu mazu yacu, ziba uko tubaye. Abantu barashobora kugendana ururimi rugagaye, ururimi rutarimwo ubugingo. Kubera iki? Kuko rurumye. Kubera iki? Kuko atanzuzi zirududubizamwo. Umufasoni akicara n'umushinga ntaye wiwe, ugasanga n'amajambo baterana mabi gusa, ariko ntawe umumicara afite hari ijambo Uhoraho yamariye, hari ico Uhoraho yangaburiye. Icara ha mufasoni, ngomba ndakugaburire kweli. Ubwo n'ururimi rumaze kududubizamwo iriba. Umuntu akicara afise ikidudubiza muri we, ururimi ngo rw'ikiragi ngo hazodudubiza. Izi ndimi usanga abantu naho babayeho nabi, batagira ijambo muri bo, batagira n'ico Uhoraho ababwira muri bo. Iyo bicaranye ni miragwe gusa, iyo bicaranye nta n'ikintu na kimwe babafashanya mu vy'impwemu. Umuntu wese ava hariya harushe. Ivyo Bibiliya ngo abo ni ibimuga, aho bavuye bazana n'ivyo bavanye hariya, imibabaro, uburuhe, nta n'uremesha uwundi. Ariko Bibiliya ivuga ngo muri iyo nzu nihadudubiza inzuzi, ibiragi bizovuga. Abantu batari bafise wokovu bazoririmba Imana. Umushinga nakicara muri salati, zimya televiziyo, numva indirimbo ya wokovu iriko irabiragira muri jewe, numa noyikuririmbira madama. Bana banje nimwicare, numva mfise ijambo rivuye kuhoraho, nimwicare nababwire hari ico Uhoraho arambarira. Ubwo n'ururimi rumaze gushikwako no kududubiza kw'iriba. Ariko umuvyeyi ashobora kwicara bati bakarabana bati tumugere kuryama, ari induru, ugasanga amajambo atandukanye. Ubwo n'ururimi rukiri ururimi rutaradudubizwamo n'iriba. Mu nzu zacu, Bibiliya ivuga ngo mu nzu z'abera humvikana impundu. Niko Bibiliya ivuga, mu rusago rw'abera impundu nizo zivugwa, n'ishimwe ry'Imana ryo rivugwa. Ibidudubiza muri bo birubaka abandi, ibidudubiza mu mugabo birubaka umugore, ibidudubiza mu mugore birubaka umugabo, ibidudubiza muri bo birubaka abana. N'ururimi rumaze kududubirizwamo n'iriba. Ikigaragara ko rwadudubirijwemo n'iriba n'ivyo rurwamuka ruvya, n'ivyo rwamura ruvuga. Ugasanga hadudubizamwo amazaburi, hadudubizamwo indirimbo, hadudubizamwo ivyiza. Kubera iki? Kuko hariho iriba rimaze kududubiza mu rurimi rwiwe, hari iriba rimaze kududubiza mu mutima wiwe. Nta kintu c'ubwume bwiriho. Muri iki gihe harakeneye yuko haba amariba mu mazu yacu, haba amarima mu vyumba vyacu, haba amariba ku kazi, n'abakubonye bakubonemo iriba ridudubiza. Yesaya rero aravugishwa ngo kuko n'ururimi rugataye. Ururimi rugataye ni ururimi rutakivugwamo zaburi, ni ururimi rutakivugwamo ivyiza, ni ururimi rutagisohora ivyubaka. Ugasanga umuntu n'ahasohoye asohoramo politiki, asohoramo vyabaye, asohoramo vya. Ubwo n'ururimi rwumye, n'ururimi rutadudubizamo iryariba. N'ururimi rukeneye ko mpema asubira kududubiza kugira ngo hasubire hasohokemwo ivyubaka, hasubire hasohokemwo ibifasha abantu. Rero kozi w'Imana aravuga ngo kuko ururimi ruzoba rugagaye, ururimi rutakivuga, nzorududubishamwo iriba ryacu. Ngo naho muri iyo nzira hoba harimo ikijuju, ngo kizoyirengana amahoro, kuko ari inzira y'abagororotsi. Ndabifuriza muri ibi bihe tugire indimi, tugire kubaho kwacu kumaze kutududubirizamwo iriba, rituma muri twebwe havamo ibintu vyubaka, rituma muri twebwe havamo amajambo y'Uhoraho. Ikigira gatatu, Yesaya 58. Sinzi ko tukiri kumwe haji. Yego. Amina. Yesaya 58. Yesaya 58 turasoma ku murongo wa 11. Kandi jewe Uhoraho nzokwama nkurongora,
nzohaza ubugingo bwawe mu gihe cy'ikigatwa, nguhe kunonoka mu magufa yawe, kandi uzomera nk'indimiro ikwegwewe mu muzi, kandi uzoba nk'isoko y'amazi idakama. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Yesu wacu nahabwa icyubahiro bererana. Amen. Nimba hari ijambo nariko ndasoma nkunda, ibyampwemu ndabikunda, ibyampwemu birandyohera. Bibiri ivuga ngo, iri jambo nararikunze cyane, ngo nzokurongora, nzohaza ubugingo bwawe mu gihe cy'ikigatwa, nzoguha kunonoka. Nzoguha kunonoka mwene data. Iyo turiko turavuga ba bantu biruka, abatlete, hari igihe usanga baguhaye mu ihiganwa ngo ugende kwiruka, ukaraba wa mu atlete ingene anonotse, anonoka mu kwiruka kuko umubiri wiwe nturemereye. Nzoguha kunonoka mu gihe cy'ikigatwa. Nabwiye Yesu nti ndakwinginze Mana, uzome mu buryo bw'impwemu, nzoguha amasoko uhabwe kunonoka. Amen. Muri iki gihe gusenga bisigaye bigumye, gusoma ijambo ry'Imana bisigaye bigumye, umenga umuntu ararondetsa, avuye ahantu ararushe. Ibintu by'Imana bisigaye ari ibintu bigumye, ariko iyo hari uruzi rududubitsa umuntu aranonoka. Gusenga ntubukibibwiga, uravyumva ko bidudubitsa, uravyumva ko bishaka, uravyumva ko birondera. Kubera iki? Kuko mpema duha kunonoka. Umuntu akagenda gusenga imbere y'Imana, akumva ariko araherayo, akumva ariko araryoherwa. Umuntu akumva ari umukozi w'Imana, ati genda muryame, je ngomba gutera amagati imbere y'Imana. Kubera iki? Mpema araduha kunonoka, mpema aratworohereza. Kubera iki? Kubera hariho amariba. Umuntu asenja gusenga nk'ugiye kuryama, agaheruka amasengesho, yashitse mu gitanda atazi n'ingene yaryamye, atazi n'ivyo yasenze. Uyo aracari mu gihugu cumye. Turakeneye amariba aho mpema atadushira kuri gahunda, mpema dushira kuri programa, mpema biduha, mpema bitugongera, mpema biduhazamwo, bikaca bidutera kugubwa neza. Umuntu agasenga yumva anonokewe. Umuntu agasoma ijambo ry'Imana akaronka ishuri, aho harimo kunonokerwa. Umuntu akagenda mw'ibarabara ariko aratembera, hari igihe mpemu kuko agomba kuguha, aguha mu buryo butandukanye. Paulo yavuze ngo musenge mu bihe byose. Iyo rero ukeneye kumvira irya mpemu ya ntibikenerwa ko ari usenga, hari igihe mpema kugira ati haguruka genda utembere mw'ibarabara. Tukiri Bujumbura, abantu babona ati umuntu ari muri sport, ariko kumbe mpemu yambwiye ati haguruka tuga ijya misozi ya Kiriri, hari icyo ngomba kuvugana nawe mw'ibarabara. Mpema akaguha kunonoka mu nzira zose, nkambara training, hanyuma nkaduga, hanyuma nkumviriza ivyo mpema ariko aravuga. Mpema gasuka, hanyuma ngacashika muhira nkandika ivyo mpema ariko arambwira. Ariko arakubona mu barabara, yarazi kuri muri sport, ariko mpemu afise uburyo atugaburira mu buryo butandukanye. Ashobora kuguhagurutsa akavuga ati va muri kwinshi, va muri abo ugari biro, genda hari icyo ngomba kuvugana nawe, nzoguha kunonoka. Umuntu agahabwa kunonoka mu buryo bwose. Kubera iki? Kuko hariho amariba. Ikintu c'ubwume, ikintu c'ukugadadara caramaze kuvayo. Iyo mpema amaze gusuka amazi mu mariba, niho mpema acamanuka akacavugana natwe, akaca tuyagira. Aturazi n'amakuru, ngomba ndakubwira iki niki. Uzogende kuraba umupfakazi kanagana, afise ikibazo kandi ngomba kumusengera. Niba mara kumusengera, hari ico nzokora kuri we. Mpema acaduha kunonoka, aradutuma. Mpema aratugaburira, yamara kutugaburira akadutuma kuko nico akeneye. Cange mpema akatugaburira, yamara kutugaburira akaca turungikana mu ishengero. Mpema akatugaburira, yamara kutugaburira akaturungikana mu miryango yacu. Mpemu yera aduha kunonoka. Hari intahe Moses Korora yigeze kuvuga,
yarankoze ko ni kera mu myaka atoraba jene ariko araza ariko arambwira ati jene arigeze kugenda no kwa Moses Korora no muhiri w'Imwanza ndahicara arampa kaze nari mfise uwo mutwaro kuja kumuraba gusa kuko naramukunda mvi Bujumbura ngiye gusa kumuraba kugira ngo ndamuramutse ndamubwira nti jewe ndi umusore avuye Bujumbura kabisa nje ngayi Mwanza nje kukuramutsa mukozi w'Imana nta kindi cyanzanya ati kandi sindaranga ndara mu hoteli ndafise byose narinje nagukore umine ndakuramutse unsenge nicyo cyari kinjaye aratangara kana kagasore kizanye uko nyene kuko nari umuntu akumvuga butumwa bushake ngenda hirya no hino hanyuma rero intayigeze gushima aravuga ati ngo hari umunyamurenge ngo yigeze kuza kundaba muhiri wacu kandi yayishinze kuri star aravuga ati uyo muntu ngo arashika mu nzu yanje ngo aravuga ati ngo je ngomba kubanza gusenga Imana nshima Imana ko Imana nshikanye amahoro ibintu yavuze nuno munsi birancancanganije ubwenge ngo uyo muntu yarapfukamye muri saro ngo arahamagara Imana arasenga ngo kujya ushima Imana uvuye mu gihugu ushitse mu kindi mu nzu y'umuntu ngo arasenga ngo amarisa arasenga amasaha 2 bararindira kwa heza barahebura amasaha 3 barahebura ngo kugezaho ngo twace tuvuga tureka tumureke abandanye gushima Imana hari ibindi twariko turakora baranga kumucira ngo apfukamye aho hantu ngo asenga umunsi wa mbere urahera ijoro rirahera irindi joro rirahera ngo ku munsi wa gatatu ngo acavuga ati ame twica yawe hanyuma tuca turamubaza ngo dutimbega uraza umwanya umaze ngaha ateka ngo si minota 5 ngo subu nyene narinje sinariko ndashima Imana gusa ateka atumaze iminsi 3 upfukamya aha uri kurahamagara Imana abona abantu banonokewe bamaze gushika handi hantu twebwe tudashobora kuvuga twebwe dushobora kurunguruka tugasanga bigumye ariko Imana yarabahaye kunonoka ndakwifuriza kunonoka muri iminsi ntugafate ko gusenga canke ntugafate ko kurondera Imana canke gusoma jambo y'Imana ari nka corvée uracari mu gihugu cumye naho uri mu gisagara ciza ivyo kuba mu gisagara ciza ntacyo vyombwira nuko igikuru nobwira Imana tahandi naho Mana ndakeneye amariba suka mariba kugira ngo nanje nshobore kubaho suka mariba kugira ngo nshobore koroherwa suka mariba kugira ngo nshobore gukora igikorwa cawe nico gituma muri iki gihe bene data ndabifuriza umuntu wese yari ikintu cyose uzobona yuko kikubujije ko amariba yawe adudubiza heba kurako kuko birivuga ngo murinde umutima wawe kurunda uko rindi kintu ico ari cyo cyose ngo kuko mu bugingo bwa mu mutima wawe niho ubugingo bududubiriza ikintu cyose umaze iminsi ubona kimaze iminsi kigutwaye ico kigutera kugira ikigato kigutera kugira ubwume ico urakwiye gukibwira Yesu ati Mana kindagikweretse iki kimaze iminsi kintwaye ishobora kuba ari telefone ishobora kuba ari actualité y'ibibiye biriko biraseruka bigena hirya no hino ariko ukabona ko arico kiriko kirakuzanira ubugarago arico kiriko kirakuzanira ici muri wewe bwira Yesu uti ndagisezeye kwere ndagomba gusubira kugira amariba yanje je maze iminsi mu minsi yaheze sinzi akana kamuku wanje nari maze iminsi ndiko ndaraba ibintu byo kuri YouTube ugasanga ari ibintu bararaba makuru hirya makuru hino ukaba maze iminsi ndiko ndaraba makuru ndiko ndaraba ni YouTube irimo ibintu byose ushaka iby'Imana urabironka kandi bigufashije mugabo ndaraba none ko muri iminsi mengo ndiko ndaraba actualité sinivyari bibikura biriko biraba hirya no hino ariko ngiye gushira ku munzani nsanga mu by'Imana iratwara pourcentage ntoya ariko mukura abandi ma actualité biko biraba itwara pourcentage niniya kuvubwo YouTube nacenda ihagarika ikintu cyose kizontoze kariziriba ukabona yuko hari ikintu kirogira gutose kariziriba ryawe hagarika kandi mazi gihe narayihagaritse kandi ubundi amahoro ubu nguwe neza avuze ati wa mwanya narifise Mana ndasubiye kugarukana iwawe usubire nongereze ndabe ko biduga usubire ndabe ngukatura ibintu byose bimaze iminsi biriko biragutwara ibihe katura ukabona iki kintu ubugingo bwaje ntaco kiro kirinjiza katura
ukabona iki kintu cyo kimaze iminsi kintwara umwanya katura kugira ngo uyo mwanya uduze mu byampemu yera kugira ngo yariba risubire ridudubize muri wewe risubire kandi rigire ubugingo muri wewe. Canyuma Yesu yavuze hariya muri Yohana igice c'indwi, ko turaja ku musozero ku mwanya bampaye. Yohana igice c'indwi ku murongo wa 37. Yohana igice c'indwi ku murongo wa 37. Nuko ku munsi uherukira ya minsi mikuru, niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemera ati, namba hari ufise inyota naze kuri jewe wanyu, unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe nk'uko ivyanditswe bivuga. Ariko ivyo yabivuze kuri mpwemu w'abamwizera bagira bahabwe, kuko mpwemu atari bwatangwe, ko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Imana nihabwe icubahiro. Yesu arahagarara, Yesu arahagarara arasemerera, namba hari umuntu afise inyota. Tugarutse kuri rya jambo, namba hari umuntu afise inyota naze kuri jewe. Inzuzi atari byo kurondeza, hari inzuzi z'abamwizera, hari inzuzi z'abamukeneye, hari inzuzi z'abafise inyota zizotemba muri twebwe, niko Bibiliya ivuga, kuko yariko aravuga kuri mpwemu yera. Ikintu cisha abantu uyu munsi nta nzara nta nyota, abantu bameze uko bamye mu Mana, umengo bigarukira harya nyene mu Mana. Ati je maze imyaka 30 narakijijwe, wowe uri umwana w'ejo bundi. Ariko mu Mana haracariho ibindi vyiza, mu Mana haracariho izindi nzuzi, mu Mana haracariho ibindi bitangaza, mu Mana haracariho ibindi yokora. Nuko ikibuze cy'uko Imana ikora ivyo nizo nzuzi vyanse ko zitudubiza muri twebwe. Umuntu agaca yigwanirira, hanyuma umuntu amaze kwigwanirira, hanyuma ejo bikaca vyanga. Kubera iki? Inzara. Umuntu aragira inyota ya telefone, akumva ko telefone ntiyarimba. Igenda akunda kuyivuga ko cane, n'umuntu arayigenda numengo ntiyobura kura iminota 5 nihera umuntu aravye telefone. Hariho n'abantu bageze ahantu barategwa no mu kugira ngo mu rusengero, akagenda na telefone mu rusengero, ugasanga no mu miga ariko araba ama message, ariko urumva uyo nta n'inyota y'ivy'Imana, kuko hari ibintu dukwiye gushira ku murongo. Je narabwiye abantu nta telefone nzojana mu rusengero, ngiye mu rusengero ngiye kumva ivy'Imana. Hanyuma uzondondera, kuko nariko ndavugana n'Imana, azondondera umwanya ukwiriye, ariko uw'agaciro nawe uhaye Imana. N'igihe je bansengera kuba umupastor barambutse, murabize ko iwacu ntibamenya niyo ntumenya n'igihe bazoguhamagara n'iki, kubera iyo principe ni gwanje sinshobora kugena mu rusengero na telefone. Barandondeye ari mu masaa 3 kunahango, barandondera barambura kuri telefone. Barinze kundondera, barondeye abakristo bavuga ati turonderere uwo mwarimu ari ngaho mu rusengero, kuko bampamagaye ndi mu miga, murondere muduhamagarire. Nza numva rero umubwiriza wanje arampamagara ati mbiga telefone kubera gutari kumara teka je nta telefone njana mu rusengero kwera. Ivyo naravyemereye Imana, telefone izoguma hiri, ngiye kubonana n'Imana, ntegerezwa guha agaciro ivy'Imana. Ati manuka kunahango baragukeneye. Urumva ari ukumbura bari bambutse, ariko nagira nakubwire ivy'Imana urabiha agaciro kazo, ivyampemu yera tubiha agaciro kazo. Ageze ko telefone yaja ku ruhande, nije ku ruhande. Hageze ko mbonana n'Imana nka gaciro ivy'Imana igomba kumbarira. Hageze ko ngiye mu masengesho nta telefone njana, ntibikenewe, kuko ngiye kuvugana n'umuremyi. Rero iyo rero umaze guha agaciro ivy'Imana, nayo nyene iraguha agaciro. Hageze naho nambwira n'uwo twubakanye, telefone kirazira ntikajyamane natwe mu cyumba, kuko telefone hari igihe ituburira indero. Ugasanga umuntu aryamanye guitana, ni uzuyiterera muri saro. Uyo muntu azodukenera mu ijoro, ntaco nari kumufasha n'iri joro nye.
terera hariya kuko hari igihe kuvyura saa 8 z'ijoro, hari igihe kuvyura uwo ari we wese agomba kuvyura, kandi nawe ukeneye akanya kugira ngo uyage n'Imana. Ati shira muri salo tuzoyiraba bukeye, nta bindi. Kubera iki? Umuntu akwiye guha agaciro ikintu, natwe duha agaciro Imana. Ugomba ko Imana ijana nawe iha agaciro. Rero nagomba n'iri jambo nari mfise muri iki gihe, ahantu uri ni heza nk'uko Tineri yavuze, ni heza, hari amagorofa meza, hari amabarabara meza, hari amamodoka meza, ari akisabwira se, ariko urabona kuri mu gisagara cumye, urabona kuri ahantu humye. Harageze igihe ko tugira umutwaro tukabwira Mpwemu Yera, ahandi harumye Mpwemu, ntabariza amariba, ntabariza amariba Mpwemu Yera, ntabariza amariba. Usubire kugira amariba yo kugenderwa n'Imana, usubire kugirirwa amariba, usubire kuronka amariba yo guhishurirwa n'Imana. Ntibikunda ko nshobora kumara indwi Mpwemu Yera atacavutse, ni ukuvuga ko ntumye. Utegereza kugira amariba ku buryo ko Mpwemu avuga arakeneye abantu aronka bari dispose kuri we, bari disponible kuri Mpwemu Yera. Numva ngomba kuba disponible kuri Mpwemu Yera kuruta ikintu cyose, kuko Mpwemu uwo niwe twahawe, azotwereka byose. Birivuga ngo azodushikana ku kuri kose, kuko ivyo azoba tubwira atavyo baba yigeneye, ariko ivyo azokumva na data nivyo azotubarira. Mpwemu rero ndamukeneye amasaha 28 kuri 28. Sinshobora kubaho nkuko ntashobora kubaho ntaga ivyo kurya bidutungisha umubiri. Sinshobora kubaho ntasomye Bibiliya, kuko Bibiliya n'umutsima ungaburira. Naho noba ndushe nabwira Mpwemu ngaburira ijambo. Hari ico wongaburira kuri umutaka, hari ico wongaburira kuri iri joro. Mpwemu mpijambo, Mpwemu ngaburira, Mpwemu ngendera mw'ijoro, Mpwemu nganiriza mw'ijoro, Mpwemu ndakugomba. Ndamugobera amasaha 28, ntashobora kundonga na gahenge ko numva ariyo mutwaro mfise. Mpwemu tutari kumwe aha muri iki gihugu ndashobora kugwa, aha muri iki gihugu ndashobora guhatakariza ingabire. Mpwemu ndagukeneye, ngwino rero uvuge, ngwino ngaburire, ndashonje. Mwugurura Bibiliya. None wugurura Bibiliya rimwe mu ndwi kubera ngo uri busy urapfuye. Umuntu gupfa ni buhoro buhoro, ntupfu uyu munsi ngo uherengete. Ni kwa kuri gutandukana na Mpwemu Yera, utagifungura ucugwara ama infection yo mu buryo bw'impwemu. Ivyifuzo vy'umubiri kaduga, iyo ni infection. Ivyifuzo by'ubugingo bikaduga, iyo ni infection. Ivy'ubu bugingo bikagira ikibanza kinini, iyo ni infection. Iyo rero zimaze kuba nyinshi, kubera utakijya umutsima, kubera umuti, niho hahandi usanga umuntu arapfuye, akisanga mu mafilime pornographique, akisanga mu mavideo mabi, akisanga mu isi aha bariko aratangura gucikana buhoro buhoro kugeza hacikana gahera. Bitanguriye hehe? Kuri tujya tu infection genda turagufata, genda urafatwa nako kakareka, kagenda urafatwa nako kakareka, hagize akantu kinjira katameze neza. Mpwemu Yera ngasabye umuti kubita ka infection kinji. Hari ka infection kishavu kanyinjiranye, kandi rishavu ntajyo nahorana. Hari ka infection ko kuvuga nabi kanyinjiranye. Mpwemu Yera kubita, ndasabye umuti, nywesha umuti. Mpwemu Yera amaze kumva yuko ufise uwo mutwaro, aca kunywesha. Hanyuma ugasubira ukagira ubugingo muri wewe. Hanyuma ugasubira, maze iminsi Mana numva amajambo ya politike ntiyari menshi mu kanwa kanje Mana, sinkivuga ibyawe, ntikakitutubiza amajambo y'Imana. Hari ka infection kanyinjiranye. Mpwemu Yera ndasabye umuti, mvura amaraso ya Yesu, mvura. Mpwemu Yera akaca yumva ko ariko ararira, ariko arataka, reka tumuvure. Bakaca kuvuga gusubira mu kibanza cyawe. Ntukareka ama infection akugwirirane, ntukareka ingwara zikugwirirane kugeza n'aho abantu bazotangura kubona ugiye muri agoni, ukacuja muri koma. Ejo bakaca bumva ati mwene data yaraguye. Burya ntiyaguye ujya munsi, hari ingwara zamuteye, hari ingwara zimaze imisi ziteye abantu. Kubera abantu bategera Imana, kubera abantu bategera Mpwemu Yera, kubera Mpwemu Yera atari mu kibanza, ugasanga ari ibindi byafashe kibanza, agasanga ari ibindi byamutwaye. Mpwemu Yera agaca ahora muri we. Hanyuma wamuntu agaca ejo ugatangura kumva ngo ivy'Imana vyamuvuyemo, ivy'Imana ntakibikunda. Mu nzu akaca bikigatwa, mu nzu akaca bihwa, abantu bakabura iyo bamumenye, ivy'ubugingo bigapfa muri we. Habanje guterwa ivyo, aca atangura guterwa n'izo ngwara buhoro buhoro. None twagomba dusenga Imana, sinzi ingene babigenza, ariko nagomba ndaguha uyu mutwaro umere nk'akisa.
iki gihugu mbayemo ni ciza. Heburoni bavuga ngo ni nk'ikiriri iwacu, nico cari gisagara gihambaye gikomeye, cari ciza kirimo ama etaje akomeye, ariko naho cari kirimo ama etaje akomeye umwana w'umukobwa arahishurirwa, ariko nta mariba ariyo. Erega niyo tuba twese tuba mu ma etaje akomeye, bivanye naho tuvuye mu Kirundo, bivanye naho tuvuye mu Ruyigi, bivanye naho tuvuye Karusi, bivanye naho tuvuye Gitega, bivanye naho tuvuye Bijumbura. Erega twashitse ahantu hakomeye, ariko je nahashitse ngira umutwaro mana, ndabona ko igisagara washizemo kirahambaye, ariko ndabona nta mariba gifise. Ndakwingize mpwemu yera, ntoborera amariba yo mu buryo bw'hejuru no mu buryo bw'epfo, kugira ngo nshobore kubaho. None twagomba dusenga Imana. Hari umuntu yumva ari mu gisagara cumye, hari umuntu yumva ko iwe atamariba kibayo, hari umuntu yumva muri we no muri we nta mariba ariyo, yumva yumye. Shira ukuboko hejuru tugusengera Imana. Turakeneye amariba, turakeneye amariba, kandi iki kintu gifate nk'umutwaro, ubwire mpwemu yera, ehe ndarize ndatakambye, genda utakambe n'umugabo wawe, genda utakambe n'abana bawe, genda utakambe nabo mu nzu yawe, bwira Yesu uti iki gisagara wanshizemo kirumye, 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 ndakeneye amariba mana, ndakeneye amariba. Niyo ushitse muri saro urumva ko humye, niyo ushitse mu cumba harumye, ndakeneye amariba mpwemu, ndakeneye amariba mpwemu. Ijya mitwaro yindi ufise shira hasi, imitwaro y'akazi shira hasi, imitwaro yo kubaho shira hasi. Bibiri tubwira ngo mubanze murondere ukugororoka kw'Imana n'ubwami bwayo, ibisigaye izobibahera ubuntu. Niwagororoka Imana irazi ibyiza byawe aho biri. Shira hasi iyo mitwaro, ibikuremesha shira hasi. Fata umutwaro wo kubanza kurondera Imana, wo kubanza kuronka aya mariba. Asubire kwanza akaruke, gusenga bisubire vyorohe, kurumbira Imana bisubire vyorohe, ubusabane na mpwemu yera bisubire vyorohe. Hanyuma nibiyasubira koroha, mpwemu araza azogusunikirira, mpwemu araza azokora igikorwa cayo. None twagomba dusabe sinzi abasenga Imana, se abasenga Imana canke ko twosenga Imana? Senga Imana, musenge. Amina. Mana yacu uri mw'ijuru, Haleluya. takira abashayiro tayo seite toto nemisei tubetekiti n'izina rya Yesu. Turi imbere yawe muri uyu mubumbe w'isi waremye, twumvise abari Buraya, twumvise abari muri Aziya, twumvise abari muri Afurika, twumvise abari muri Canada na muri Amerika. Mana yo mwijuru, Imana ikwiye hose, Imana ibona hose, Imana iri hose. Ni wewe duhamagaye muri iki gitondo, kuri bamwe, abandi ni ku mugoroba, abandi ni mw'ijoro, bivanye na muntu wese aherereye. Ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana ziracariho, kuko mpwemu aracariho. Mpwemu aracari kumwe n'ishengero, mpwemu aracagendera ishengero. N'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, ndurukije bwa bushobozi bw'amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu afise ububasha, afise ubushobozi bwo kweza, bwo kweza, bwo kweza. N'izina rya Yesu Kristo, Mana, hari ibi biganza byose Mwami, ibi biganza byose Mwami bitaritse imbere yawe. Raba ibiganza kuri screen Mana, babitaritse imbere y'ijuru, babitaritse imbere yawe. Mana, turakwinginze usuke amaraso, amaraso ya Yesu afise ubushobozi, amaraso ya Yesu afise ububasha, amaraso ya Yesu areza,
harira kugabitanya, harira ibyaha, harira intege nke, harira ibyabagoye. Amaraso ya Yesu, Amen. amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu. Ndayahamagaye mwami ku bugingo bw'umuntu wese. Aba bene data mwami bumvise ijambo ryawe, ndabatuye kwa maraso ya Yesu, ndabatuye kwa maraso ya Yesu, ndabatuye kwa maraso ya Yesu. Niyinjira ibwina mu mitima, niyinjira ibwina mu mutima. Manu bagirira ikigongwe, manu betse, manu batunganye, manu buhagire, manu bagirira ikigongwe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu. Etsamana, etsamana, etsamana. Maraso ya Yesu afise ubushobozi, maraso ya Yesu afise ububasha, maraso ya Yesu aruhagira, maraso ya Yesu arotsa. Naboze imyanda yose Mana, naboze imyanda yose Mana, naboze icyo bagabitanije ko byose, naboze mwami ibyabataye kuba kure y'Imana, byabateye kuba kure y'Imana. Ndabatuye kwa maraso, ndabatuye kwa maraso, ndabatuye kwa maraso, ndabatuye kwa maraso, ndabatuye kwa maraso. Ni izina rya Yesu Kristo. Ibyabashira urubanza byose Mana, nibibaveko Mana. Iki gitondo nibibaveko Mana, mu mugoroba nibibaveko iri joro Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Ubagirire neza nyakubahwa, uzoba ukoze Mana y'ubushobozi, uzoba ukoze Mana y'ububasha. Umaze kubagirira neza Mana, ndasabye Mana muri iki gihe Mwami, ashobora kuba ari mu gihe cy'ikigatwa, muri iki gihe Mwami kigumye Mana, mu izina rya Yesu ubagirire neza Mana. Oh, ni igihe kigumye Mana, ni igihe tukugomba kurushirizaho uko twakurondeye, ni igihe tukwifuza kurushizaho uko twakwifuje kuva kera Mana, kuko turagukeneye muri iki gihe Mana. Ni igihe cy'ikigatwa, ni igihe cumye, ni igihe gigumye mu izina rya Yesu. Ucubagirira neza Mana. Urakoze nyakubahwa, urakoze Mwami kubagiriye imbabazi, urakoze Mana kubagiriye neza. Kuva uyu munsi Mana urabaha gufata ingingo, urabaha gufata ingingo, kuko umutima urazimvye, umutima niho ubugingo bududubiriza, umutima urakomeye, umutima umuntu akwiye kuwitwararika umunsi ivyatuma Mana baba kure yawe, bafata ingingo nshasha Mana, nibafata ingingo nshasha Mana mu izina rya Yesu, kugira ngo ubusabane bwawe nabo bugaruke, bugaruke nyakubahwa. Baharire rero Mana, beze nyakubahwa, batunganye nyakubahwa, mu izina rya Yesu Kristo. Nibasubire kuba ibiragi Mana yo mw'ijuru, hadudubize iriba muri bo Mana. Nibasubire kugumigwa mu izina rya Yesu, banonokegwe Mana. Nibasubire kutagira inyota mu izina rya Yesu, bagira inyota Mana. Oh, kugira ngo mpema ronke n'uburyo akora, mpema ronke n'uburyo Umwami yihesha icubahiro mu. Urakoze Mana kubwibahariye, urakoze Mana kubagira ikigongwe, kandi urakoze Mana kubejeje. Turabigushimye, turabigukengurukiye, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami tubasengeye uko. Amina.